ndakunda abayaga bahuza ndakunda abayaga bahuza bona yuko namwe ntacyo bimaze nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko bona yuko namwe ntacyo bimaze nkunda abantu. Twibutse ingingo zimwe zizotuma zaturinda cyakiza coronavirus: gukaraba kenshi gashoboka n'amazi n'isabune, twirinde gukorana, twibuke kandi kuza turagabanya ingendo zidakenewe. Nitwabikurikiza tuko twikingira neza cyakiza coronavirus. Umunsi mwiza kuri mwese muko muradukurikirana. Kuno munsi twafitiye umutumire nkuko muri kumurabibona umusore ameze neza cyane. Reka dusabe abanze atangura twidondora. Ego nkuko babivuze mugenzanje, amazina yanje niswe n'abavyeyi, sanzwe nitwa Niziza Parfait. Niyo mazina yanje amisi yose. Parfait ni muntu ki usanzwe ukora duki abantu bakomeye uvuga Parfait ukavuga ati Parfait n'uyunya mu majambo makenya. Kuno mwanya ushatse kumenya Parfait ni Parfait, ushatse kumenya neza ni Parfait aronga asosiyete kweri mararungu niwe hagarariye imbere y'amategeko muno mwanya. Yego uvuze association culturelle Imararungu ni igiki umuntu yemenyera ko isanzwe ikora ibiki ikorera he mu majambo makenya sigurira abantu baradukurikira? Amajambo make association culturelle Imararungu ni association irimo ibintu byinshi, turakora ibijyanye n'intambo, turakora imvyino, aho dukorera naho si habi kuko twikorana n'abasanzwe bita ku Bafaransa, naho si kure cyane kwa dukurikirana. Ni mu Kamenge muri zone Ntahangwa mu mirango ya mbere kuri 13e Avenue, hose tuzi kenshi kwizina ryaho bita ku Bafaransa. Kuvuga yuko hageze ibikorwa bya association kitiriye Mararungu umaze kuhashikubibona ucubimenya kandi. Parfait gusanze uri kuravuza umuduri nivuga ati sinoringana ntumvise je mbonye umuntu afite impano ndaba inspire cyane kuvuga ati reka ndamuvugishe ufitanyire isano n'umuduri wewe. Sana mfitaniye n'umuduri kuno mwanya, ahubwo ndashimira cyane umuntu yasigiye ino mpano wampaye inotara kuko nta mukuru abura mukuru we. Ninde nimba atari banga umuduri wawukuye he wagiye kubigira ushobora kuvuza ikintu nk'ikinyatuzi bintu byari tumenyere ku bantu bakera? Ntivyoroshe kandi sikikuba kiroshe cyane. Naratomboye Imana irampeza genda hora n'umugenzi yarasanzwe abikora, benshi baramuzi n'umuhisi tuzi kuzina rya Bernard rero bita cha tusatumire kuzina rya nkunda abantu. Niwe yafashije kabisa, arampa ubumenyi gushika kuno mwanya. N'uwo muduri mubona afise ngaho usanje ko ndavuza niwo muduri wanyuma navuga ko yapfuye akoze kuko mu mise nyuma ngiye twicaranye ngiye twakuranye n'ubumenyi yarafise mu makindi yabusigiye. Condolence cyane ndumva ko wabuze umuntu w'akamaro. Yarabuze umuntu w'akamaro cyane kabisa. Duheruka menga muri club culturelle association culturelle Imararungu, nibaza ko menga nico kumena club. Yego hariho ndirimbo mwari muheruka gukora yitwa nje nk'umusavyi nimba nihenze. Nje nk'umusavyi ariko haraheze igihe akagacerere murimwo tugahe yihe nsiguro mwarabihagaritse bimeze gute habura iki kugira ngo ibikorwa bibandanye? Nukuri nta nakimwe kibura kiretse kubanza kwitamporiza. Igikorwa cya mbere twe twakoze twabonye ko bacakiriye neza kuko umwana ntiwo mu mukati munyumucu yindukira ngo umuhu ibuye, bisaba umwana wamaye umukati no musi ejo utegura ikindi kintu cyo bakiryoshe umuha kugira kimunezere gusumba wa mukati wari wamaye ubwa mbere. Ku bakuzi bacu rero sagacire turimo ko turitegura, turi mu bikorwa ko twakwiye ikintu kimeze neza, ikintu gisukuye vuba ndazi ko mu mpera zo kwa gatanu igikorwa cya kabiri kizuba cyamaze kubashikiye. Tuza kiri ku izina cyitwa Mbwira, tuza cyitwa Mbwira, uvyo zo gwita Mbwira, ngo ruvinyo rugiye gukurikira vuba kabisa ku bafanzi bacu mwitegure kabisa cyo kuba gikurikira. Ariko nimba ntibeshe menga negeze kubabona mu misi heze muri ko murateramisha ahantu hari habereye ibintu igitaramo cy'abana mu minsi yo kwibonane kuri Zuri Beach. Yego Zuri Beach. Ariko bari babatumiye nongera ndababona kandi menga ku munsi mukuru w'abakenyezi. Ariko habura iki kugira association culturelle Imararungu ko menga nabantu bafite ibintu byinshi bokorekana kugira bategure ibikorwa byabo nabo bashobora gutegura nk'igiteramo cy'akaranga kugira ngo batumire abantu baze gutwereka akaranga aho bageze. Twicyo tubura ni kimwe gusa n'uburyo kutukorwa turabishoboye dukora byose turabishoboye. Cyo tubura kimwe gusa urumva yuko amazi masabona zakatamara imviro bisaba ko turanga abantu badufata mu mugongo. Nico tubuze muri maka badufata mu mugongo ko dutera imbere dukora ibyiza nk'ibyo bari ko turabifise gusa ikibazo cy'uburyo cyonyene icyo kiduhanze.
akamo wotera abariko barakurikirana Ikimamara TV kujanye na association Kitire Mararungu nakaye kantu wabwiraho ku bijanye no gukunda ibikorwa byanyu canke kugira ico bafashije kugira ngo ibikorwa byanyu bitere imbere. Icyambere na mbere support twe tubasaba dukurikirane kwanza ku mbuga zacu association Kitire Mararungu aho wanditse guco canke ushoboye kurondeza ngaho abakoresha Facebook za YouTube shaka kucutubona. Icyambere tubasaba kurikirana ibikorwa by'iwacu cyambere badukurikirane iyo support ya mbere tubasaba. Cya kabiri naco vraiment duterere badufate mu mugongo cyane kubera dufise ugwaruka gwinshi ni association urumva tutosaba dufata mu mugongo ibikorwa by'iwacu gukora cyane ruwawe urakora ukaronka abakwatuya bagufata mu mugongo nico twifuza kabisa nyamukuru kuboza baradufasha abantu badukurikirana. Nibaza ko muko murakora ibikorwa byiza abantu babikora bibona bariko barabona ibiko biraja bakunzi bako baradukurikira bashagenda kuri YouTube kandika nje nk'umusabyi cyangwa ukarandiza ijambo Imararungu gushikira kuri konti yabo yego. Ndibaza ko ari imwe mu ndirimbo zimeze neza kandi ziriko zira mu Quebec Kitire. Turashimira n'abakuriki n'abafans bacu bagomba badukurikirana kabisa mubandanye byiza biri imbere ko tubaza ibindi byinshi biryoshe kabisa. Ugwaruka kenshi rimwe babifuza gushika aho ariko arakorera Quebec nk'izo canke no kuba bo kwinjira indani kugira nabo bige ibijanye na n'imico n'imigenzo y'igihugu. Bisaba iki kugira nk'umujene ashore ugwaruka baze kwiyungana mwebwe? Uretse ugwaruka gusa twe twakira bose ndukumira guhera kuba mama gushika ku mwana bose barahawe ikaze. Ikintu gisabwa gusa no kubishaka ni impano ko nakaranga n'umuco w'igihugu no kubishaka mugashika tukakwakira ibikenewe urabimenya wahashitse. Ntomenya ko bisi iriho amafaranga 500 utagiye kuyinjiramo kabisa. Namwe karibu tubabaye ikaze turacakira abavyifuza bose ndakubwiye ko dukorera ku Bafaransa mu Kamenge. Yego mirango ya mbere kuri 13e Avenue aho bita tusatuzi kuri Ecofo mirango ya mbere aho tusatuzi bizina ryo ku Bafaransa. Uhageze ababijejwe barakwakira basaza ukwiza amategeko ukabandanya ibikorwa nk'abandi. Ariko nimba atari banga bakoramwe ibiki urabye mu bintu by'imico turazi nk'ingoma n'iduri byo kubyina bakoramwe ibiki Ego uretse no esima mu nsanganye twebwe iwacu twabwiye kari association turiyaguye uja mu byo wifuza turaziganya tukaguranana ubwo udashoboye kuririmba cyangwa kuvuza umuduri cyangwa gukubita ikirengo cyo kwita umugere uja mu byo wimva wifuza cyose ko ni association dufite ibintu byinshi dukora udashoboye kubyina uratamba udashoboye gutamba ukaja mu byo kwiteza imbere. Yego bo kirakajambo kanyuma utangariza bari kora gukurikirana kugira ngo ducunguze umwanya umwete tubandanye n'ibindi bikorwa. Akajambo kanyuma no vuga bwo dukurikirana ntibashike intege babandanye badukurikirana abafanzi bacu bagomba dufata mu mugongo. Turabijeje neza yuko ubu mwaka wa 2020 ari umwaka ugiye kuza n'ibikorwa byinshi tubafitiye indirimbo zibona tubafitiye zitabona tubategura byinshi binashobotse mu kwezi k'umunani muci turafise concert abafanzi bacu bako tuticaye rero bwe mudukurikirana mu supporting mudushikeko urumva tubabikiye amasipize menshi itwicaye ko turakora Imararungu kabisa n'abandi bavyumve abandi dusanzwe dusangiye akazi bavyumve nitwicaye ko turakora twifuza ko kwazogira muci tuvuga ati mu Burundi akaranga karateye imbere. Reka tugushimire tubifurize n'ibikorwa byiza. Naje ndabashimiye. Hama tudakora nako twongera twibutsa ko gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune kwirinda kugwana mu cyangwa gukora nako n'abagenzi turinda ingendo nyinshi zidakenewe ari zimwe mu ngingo zo kugira ngo mwirinde coronavirus. Aho naje nizera ndabibukije kandi mwibuke neza yuko uticunze amagara n'amazi aseseka ntibayore udakikizo manuro kabisa ndazi yuko birakuraba kabisa. Murakoze cyane. Naje ndabashimiye ndazi yuko mwera kutwizera mukadutumako izoba duhari kuko n'ibintu bituma impano zacu zijye habona. Turabashimiye natwe Kimamara TV. Sawa. Yego. Nusakamo kasanga ku murimo aganijya